Intambara yo muri Ukraine, Russia yahinduye Donbass umuriro udahera. Zelensky dore icyo abivugaho ikaze. Iyi ni Igo Ostabena TV, nge mugiye kubana n'umwami Tomutoni ibigwi. Umukuru w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky yagiriza Uburusiya ko bwahinduye akarere ka Donbass kari mu buseruko bukakagira umuriro udahera. Ni mu gihe intambara aho zibica bigacika. Mu ijambo yaraye ashikirije mu ijoro ry'ejo ku mugwa mukuru Kiev, yavuze ko ingabo z'Uburusiya zasambuye ako karere kose. Ati ibitero n'urutavana ko mu karere ka Odessa ku bisagara byo hagati muri Ukraine, Donbass yasambuwe rwose bikabije kandi bikomeye. Zelensky yongeraho ati Uburusiya nta nsiguro ya gisirikare kandi ntayo bushobora kugira mu gukora ibi byose. Ubu ni ubukozi bw'ikibi bwo gushaka kwica n'ibigirankana abanyagihugu ba Ukraine benshi bashoboka, gusenyura imihana myinshi, inyubakwa n'amahinguriro menshi ashoboka. Ejo kuwa kane umushikiranganji wa Ukraine ajejwe kwivuna abanzi yagirije Uburusiya kongereza ibitero muri Donbass no kubuza abasivile guhunga. Uburusiya bwimuriye urugamba hafi rwose mu buseruko bwa Ukraine, inyuma yaho bukuriye ingabo zabwo mu micungararo y'umugwa mukuru Kiev. Urugamba rw'aka karere ka Ukraine kahoze karwiyemyo amahinguriro kazwi nka Donbass ishobora kwerekana iherezo ry'igitero cy'Uburusiya. Donbass irwiriyemo abakoresha ururimi rw'Ikirusiya kandi Abarusiya babandanya bavuga ko bashaka kubohoza aka karere karimo intara zibiri ziherutse gutangaza ko ziyonkoye kuri Ukraine za Luhansk na Donetsk. Kwigarurira aka karere bishobora gutuma Moscow ironka ikiraro cy'ubutaka ku rubi rw'Uburusiya ku ruhande rw'ubumanuko, maze igashobora kugenzura irungikwa ry'amazi mu karere ka Crimea ya ruguru. Muri 2014 ingabo z'Uburusiya zariko kandi ziragerageza kugota ingabo za Ukraine muri ako karere. Abasirikare ba Kiev bakomeye kandi bamenyereye intambara babarirwa mu bihumbi 40 bari muri Donbass. Byumvikana ko mu gihe Volodymyr Zelensky yobatakaza coba ari ikibazo gikomeye kuri we muri no ntambara ahanganyemo n'Uburusiya. Ariko muri iyi minsi ya vuba iheze, abihweza ibintu n'ibindi mu bya gisirikare bavuga ko ibintu bitoroheye Uburusiya kuko ingabo zabwo ziri kwirukanwa mu gisagara ca Kharkiv zigatera zija amaja ku rubibi rw'Uburusiya. Kuri zoni igiye kuba igice c'Uburusiya, niko Buramatari mushasha avuga. Ni mu gihe Buramatari mushasha w'intara ya Kherson iri mu bumanuko bwa Ukraine iherutse gufatwa, avuga ko vuba izo kwegeka ku Burusiya. Volodymyr Zelensky yashizweho n'ingabo z'Uburusiya inyuma yo kwigarurira ako karere mu ntango z'ukwa gatatu. Yanditse ku rubuga rwa Telegram ko ishobora kuba akarere ka Kherson kegukira Uburusiya. Icegera ciwe kiriri yandika ko ababa muri ako karere bazoshobora gusabwa ubwenegihugu bw'Uburusiya mu ndwi ziri imbere, igihe ibintu bizoba bisubiye mu buryo. Abategetsi ba Ukraine babandanya bagabisha ko Moscow itegura akamaramaka y'amanyanga yo kwemeza ukwikurira kwako karere n'ahandi.